Ndabahaye mwiriwe mwese ndabaha n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2023 ruheshi mwaka wa 2025. Mu gitondo hiteze ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu uretse mu ntara ya Makamba ahiteze ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi, Gitega, Kayanza na Ngozi ayipima zo bikudogre Celsius 13. Ku muhingamo naho hiteze ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Makamba, Bururi na Cibitoke. Mu z'intara zisigaye hakaba hiteze ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke ayipima zo bikudogre Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka gice isaha 12 zirenga iminota 7 rirenge gice isaha 12 n'iminota 3 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukira amakuru atekanye ikirere mwategera n'ingo Wejo. Makuru cyane kuyakurikirana Alice Ningabira nije neko ndabashikiriza naho butaha.